competition byagera gute? Ubwa mbere hagati ya jewe na Bosco nta competition yari ihari. Twara abantu buzuzanya, agafata guitar bass nkafata solo, yafata piano je nkafata battery. Bikunda nafata piano kuko abenshi ni babizi ko Bosco ari wanyigishije battery, mugabo naciye ndayimusumvye. Imana ihezagiye. Imana ihezagiye nta wovuma, niyo washaka kuvuma ntivyo wofata. Uno mwanya n'umwanya wa Kiriko. Kandi je ndamuryohererewe ndanamunezererewe washaka. Mimi sina shida na mtu wote. Reka ronke muri karonke. Ibintu bigende ne. Erega uyu nawe niyo abandanya kuronka bikazoba vyinshi. Azoca agabaniriza ko babana yegeranije. Arafise nimba ari ikigo nimba ari abana afasha. Urumva agiharanka ubwo bushimwe biri mu bizomupusa kubandanya afasha abo bana aronka n'uburyo. Ntuvyinjiramwo mu gihe wumva hari icagenze nabi kuko ntubuzi kontra yabo. Nimba rero ntaravyumva sinovuga ngo Kiriko no mu blaminga canke ngo Superbat no ba blaminga. Iyo bara amakosa ya Kiriko yoba yakoze ikosa nyene mugabo urumva nimba ntarasoma kontra sinomenya ikosa aho ryabereye kuko kenshi hari n'igihe abantu none Kiriko hari cara arabivuga ko na Joel producer yaragiye ntiyagarutse. Yaragiye. Urafise ikintu ngo bivuga ko ntibishaka gutuma mu muziki barashaka kubizera gose ati baragena akaca baherayo. Sinarinzi ko yanagiye. Navyo narinzi kabisa. Rero no bitwagiye. Oui, navyo narinzi pe. Navyo narinzi hama. Mungizi cyo ndabivuga ko kugenda none hagenda baririmbyi gusa canke nabandi basanzwe baragenda. Oya bagiye nk'abaririmbyi kuduserukira bakore concert hama batahe kubera iki wewe umva ko botaha. None je nk'ubu benshi nibazi ko je 2012-13 nagiye mu Bubirigi. Mu nyuma baranampamagara ngo nsubireyo ndiyankira. Base kubera iki Vishu? Je ubwa mbere ndi Murundi akunda igihugu ciwe. Ugira kabiri ndazi ico nshaka kuko Iburaya no kujayo ugiye gukora ha mugataha. Ugiye gukora ugataha ni sawa. Mugabo kubayo siwezi. Uzi ko atagihugu ciza ndabona nko Burundi. Mu bihugu maze gutembera. Urashaka kubuvisa amafaranga mugabo ukabukeneye menshi kugira ngo upushinga akazi kawe. Ugasanga ari ayo nayo uri kuraronka kandi ayo ni yatuma abantu batavansa kuko n'umutunzi wa mbere arakubwira ngo amafaranga nakoresheje ideni. Mu gihe hano mu Burundi bene amafaranga badatanga amadeni ku baririmbyi sinzi ico bivako. Kandi niyo baza kuraba neza bazosanga umuziki ari cyo kintu ca mbere. Nimba atari ca mbere gishobora kuba ari ca kabiri cinjiza amafaranga menshi kandi y'agaciro. Hello everybody, ba Shineway TV. Nkuko mubona neza turi mu bwami bwa The Fighter Production. Uwo turi kumwe muramuzi Vishu Love. Mukali wa live. Vishu Love. Yes. Kiri gute mutamu? Ni sawa. Ndakubona kwe. Nanje ndakumva. Meze gute ne muri no misi? Mino misi tumeze neza muri The Fighter duhagaze neza mwadusanze ku kazi karibu cyane iwacu. Nabonye mwari mu kazi kenshi eske ariko wamwimirije ko mu kwinjira twumvise imiteguro ari myinshi. Mze ni repetition mwaje ku munsi mwiza kwa kabiri no kwa gatatu dufise repetition ya Peace and Love. Dusanzwe tubikora misi yose kubera ko dusanzwe dufise ubuzi bwinshi nk'amakaraoke. Kuva jeudi tuba dufise karaoke gushika kwa Mungu urumva ntitugomba guha abantu ibintu bimwe nico gituma mwasanze ivyuma bibombagura abamizise binjira kugira ngo ibintu bigende neza. Yes Vishulo. Reka ndakwibareze gato ku muziki yawe muri misi mazi duhereza. Turetse ko indirimbo yitwa Yaravyemeye. Eske Yaravyemeye niki cyakonspiye kuri rya ndirimbo ko tumenyera udukorera ugatumba udukorera indirimbo yisigiye zitandukanye. Tangaje. Mwaratangaye. Ati niki cyakonspiye muze Vishu ukora ino ndirimbo. Urumva rimwe na rimwe hari gihe umuntu bisaba yuko akora novuga ibitandukanye n'ivyo abantu biyumvira canke bari bamwitezeko. Gusa sinibaza ko benshi batangaye kuko iriya n'indirimbo igana novuga ngo yerekeza amashimwe ku Mana canke ivuga ivyiza vy'Imana. Nawe Vishu akaba ari muri bamwe bahamya canke bemeza yuko Imana iriho kandi ivize ikikora ku buzima bwabo. Ni no mu ntumbero igihe cyose namye nabwira ko Vishu igihe cyose azosohora indirimbo atazoburamwe indirimbo itazira canke yagize Imana. Aha ni mu gihe benshi abasani benshi novuga
bariko barakora indirimbo nyinshi bagwanira bimwe mu bihembo biriko biraboneka abana ko ibihembo byari byinshi ngamu gica cyo Burundi cyane ku baririmbyi dore nka Visual Love bigenda gutiwe ko atanga ubu nyinshi tubona uriko urabishiramwe mu kugwanira ama award amwe amagiye atandukanye. Bon sinibaza yuko ntayagwanira ahubwo peut-être inzira ega twese nitwoca mu nzira imwe. Jevis kuno ndiko ndatwara ibintu byanje kuko nk'iyi plan yo gushikisa no kubera yapanzwe kuva muri 2020 urumva turiko dukorera ku ma plan twapanze muri The Fighter Production urumva nitugomba gusimba ama etape y'ivyo twihaye nk'ihangiro cyo gituma mubona sinovuga ngo nirikira siniko narondera ubushimwe kuko nazijya ziro nk'ubushimwe ni sawa ariko na jewe nk'ubu yaravyemeye deja iramaze gutsinda hari kiganiro yamaze gutsindamwo urumva bivana n'abateguye ubwo bushimwe igihe babutangiye canke igihe runaka batanguriye gupanga byari bazobutanga kuko urumva yaravyemeye rikikwiza indwi zibiri canke zitatu mu gihe agashimwe gashobora kuba kaje nko kuva mu kwezi kwa mbere baba bagahiganirwa indirimbo itarasohoka urumva ni ibintu bitahuritse. Yego cyane Visual none ukuraraba muri kariye yawe ndazo urafise vision ijabona yo vision ufise ubona izokorohera gushikako bivanye n'inyungu management yawe nayo igushakako. Bon je nibaza ko vision yiwanje n'inyungu za The Fighter bigomba kuba bimwe ariko vyo ni bimwe kuko umunezero wa The Fighter nuko Vishu yoba umuririmbyi international umunezero wa Vishu nuko yoba umuririmbyi international hama The Fighter ikagira ikironse biciye muri Vishu urumva twebwe dusenyera ku mugozi umwe. Aho nta yandi mavision ufise kera mutarona na The Fighter tutarahura na The Fighter auparavant nipfuza kuba umuririmbyi international nivyo jewe na Bosco twipfuza ntitwabone uko bizogenda ntitwabona aho bizoca ntitwabona naho vyova mugabo kenshi na kenshi yo uvize ikintu wizeye canke wumva mu mutima wokora ukibandanije ugafosinga birakunda bivuga ngo rero The Fighter yaje kuzuza novuga ngo indoto zanje urumva rero twagwaniye ikintu kimwe urumva namata yaravye amavuta Vishu gatanda kwibariza urabizi abagenzi nkuko ndavuga abagenzi abana bubu batwebwe sinigira umutama ntibakunda kumenya ibintu vya kera gose ushaka kubwira nk'abadukurikirana benshi muri ndazi badukurikirana barakugana cyane we TV babwira ni ryari twahuye na The Fighter Production. The Fighter Production dushobora kuba twahuye muri 2014 bishira 2015 kuko Bosco yagiye kwitaba Imana tumaranye na The Fighter umwaka n'inusu hafi imyaka 2 urumva nawe Bosco yitavye Imana en 2016 urumva sinihenze. Ego none ni giki do special catumye babahitamwe canke The Fighter Production ibiyumvemo canke bo bari mwege mu bayitanguje? Bon The Fighter Production ni yo mugabo yitwa Epifamba niryo zina bamuziko canke Mr Mafieri ayo mazina yose nayiwe canke Mukali wa show nubwo abantu bagomvye guca barima kubera imfizi nta mitendera nkase na mimi ni Mukali nawe ko Mukali nageuka Mukali wa show nilimuiba jina kabisa bon sije nagihaye n'abantu bagiye bararima mugaje igi wanje ni Mukali wa live ariko ni abantu bavuze Mukali wa show nukuvuga ko baba babonye ivyo nkora ko ari vyiza hanyuma nibaza ko The Fighter twarayaze auparavant twatanguye nk'abantu The Fighter igomba iduhidire hama ico gihe deal irapfa nitwaba tugihuza nitwahurije ku mahera hanyuma duhana ama contact muri The Fighter uyu mvuze The Fighter wumve Epifamba kuko niwe twavugana hama twahanye ama contact tuza turayaga mu ntango nije twariko turavugana arambwira ati mwebwe burya muri abaririmbyi bakomeye mugabo hari ibintu mutarashikako turabiyaga arabimbwira je numva nivyo namwe none hari ukuntu twokorana maze kubona ama contact ya ba Diamond ba Alikiba bande abantu bose aviza ama contact y'abaririmbyi bo hanze nabo ngaha benshi avuga ati twokorana gute turabipanga ndamubwira nti makanya nje kuvyumvisha mugenza anje Bosco ni avyemera sawa nagenda navyumvisha Bosco aravyemera tutangurana gutyo na The Fighter urumva
ni nkaho twaronderanye twese mu ncama turamuzi uvuze kuri Famace mvuga ati ndamwibuka amateka yiwe yakorana na ba J-Fire kera mire 13 uko nihenze eske vishu nka wewe nkuko ndazi yuko mwamubona yogaza n'ama event mebakora ama event yiwe ama event rero gato kiwe akaronka sponsor mu gusa yaorganije byaraborohera Ega kandi yarigeze no kuba manager w'abaririmbyi bagiye batandukanye eske mwe byaraborohera mwavyakiriye gute amaze kuvuga ati dukunda ko twokorana jewe nibaza ko ndi muri ba bantu novuga ngo iyo umuntu anyemeje ndemera kuko amaze kunyereka ama contact yaravise akambwira ivyo twebwe tubuze nk'abaririmbyi kugira ngo tuba abaririmbyi bari celebre maze kuvyiyumvira nasanze nkoresheje ubwenge Imana yampaye nasanze ari byo nja navuga ati none uravize uko wobihindura arambwira ati yego cere nivyangoye naciye mvuga ni savire kanje kuvyumvisha mugenzi anje nawe ndamuziguriye uko twayaze na Famba aravuga ati ivyo bintu nivyo kabisa tuvyumva kumwe niko guca tumukontakta Famba ati twemeye dukorane turatangura turakorana twavyakiriye neza kuko twebwe novuga ngo twatanguye ubwa mbere twakuze turi abantu twumva dushaka kuzoshika kure mu muziki hama tumaze kuronka uvize icadusumvya twavuze tuti uyu peut-être ari cyo tugomba kumukurako muri ya ntumbere yacu yuko twozoshika ko nubwo Famba mwagiye guhura amaze kariyeri yo kuririmba amaze gusa nk'uwiko arayihagarika oya yaranaririmba kuko ni nyuma yaho hari indirimbo yagiye arasohora zitari nke nk'ubu no gwa karorero hariho n'indirimbo yitwa Ruditena yasohoye dukorana hari indirimbo yitwa Amsterdam yayisohoye dukorana hari indirimbo yitwa Janet nayo nyene yayisohoye dukorana abantu ntibabimenye gusa duhora turi ku yego none abarinzi urabazi muri mukoraniye hamwe bama muri babiri muri vuga management imwe harimo akantu ka competition yego eske vyarabura gukora indirimbo mu gihe na manager reka arakora izindi ndirimbo erega nibisaza akantu ka competition byagera gute ubwa mbere hagati ya jewe na Bosco nta competition yari ihari twara abantu buzuzanya agafata guitar bass nkafata solo yafata piano je nkafata battery bikunda nafata piano kuko abenshi nibabizi ko Bosco ari yanyigishije battery mugabo naciye ndayimusumvye entre nous rero nta higanwa ryari rihari nta competition yari ihari urumva vyari vyoroje twebwe twasa nkaho turi umwe hama kuri kote ya Famba naho twe twarabona ko inzira yacu ishoboka kandi twobibangikanya nawe nyene kandi yarabona yuko yobangikanya umuziki wiwe n'uwi wacu kandi vyose akabimanaginga ni nko tubibona kwa Diamond ni yadugije Harmonize akaduza Rayvanny akaduza Zuchu akaduza Bamboso bande kandi nawe nyene akabandanya usana ko haci ya gikonka kabura akayikare kagute urabona ntibangana baretse kungana kubera ko batakiriwe benshi mugabo Zucu aba ni vari kosha biteye ubwoba ntakiriwe none urazi ama management meshagira abantu ngaha mu Burundi birangira nabi ni giki do special mwe mwamufise mubakiye ko kuburyo mutomera nkani ma management twarabonye za bad boys za ku muvuduko urenze kandi mwe bari nyinshi gose arabyiboneka Zaiko ikintu mwe mwubakiye kabandi muhanura abandi ndetse n'abandi baraje bashaka gufasha abandi bariyimvye boza barafatira ko nk'akaro kuri mwebwe n'icyaha urakoze cyane umbajije ikibazo ciza koko turiko tuja mu myaka 10 jewe na The Fighter turi kumwe jewe na The Fighter bivuga ngo ari jewe na Bosco novuga ngo ndabihimbaze nka Peace and Love tuza gusanga ari imyaka 11 hafi 12 sivyo mugabo vishu nka vishu bari mu myaka 10 na The Fighter wewe rero ikintu warumbajije je nta muntu no hanura ahubwo no kumenya ngo mbega iyo lebo wagiyemwo murahuza muyaga gute mbega wewe ntushobora kuba intambamyi muri lebo ku buryo bumva bo kwanka canke we wumva nawe hari amategeko baguha wumva umengo ntushaka icambere cyo kumenya cyatumye tugera no kuri urugero icambere gikomeye gusumba ibindi vyose ni kiyago kuvugana kuyaga kwicarana kuvugana ukuri gusesuye amwe navuga ati ibi bintu naho kuri kubabaza ibi bintu ambwiye nivyo uyu mugabo canke aba bahungu ibintu bambwiye nivyo
reka rero twicare tubitorera umuti. Ikintu cyatumye dukomera ni kiyago. Hama ikigira kabiri nta pupa yigeze rihaba muri The Fighter na Vishu canke The Fighter na Peace and Love. Nta pupa y'amafaranga yigeze rihaba ngo urumva ngo jewe ngo urumva ngo nije ndirimba ubundi ngo urumva ngo nije niruka ngakurondera. Oya, twebwe turazi yuko inguvu zacu twese ziteranye zivyara ikintu gikomeye. Tugaca tuvugana tuti no, sinitwaze ko ari je ndirimba kuko nawe uraviza ukuntu ugenda kuyaga n'ababosi bakakwicarika amasaha n'amasaha umutarayaga kandi uburuhe ukabugira. Sinitwaze ko ari je nduga kuri stage kubera ko nawe harabo mwavuganye n'amafaranga ukoresha nimba rero duhemba abamizije ntitumenye ukuntu bo yaronse mu gihe ababosi baba batarakurya. Dufate rero inguvu zacu twese tuzishire hamwe hama tuvugane ngo ikizogenda nabi tukiyage. Ntihabe ipupa ryo kuvuga ngo mwebwe muri management ntimushaka ko nkora ibi. Oya, mwumvikane muyage. Vishuro vatubwiye byinshi. None Vishuro vakera na Vishuro vubu batandukaniye he? Vishuro vubu ni umupro cyane gusumba wa kera. Fatiye ku Vishuro muri byose, haba mu kuririmba, haba no kuri sante, haba no mu kuyaga, haba mu mastile yo kwambara. Donc mu ncamake ibintu byose Vishu ni umupro gusumba wa kera. Ko nk'ubu usubira inyuma nko mu myaka 10 iheze uko Vishu yari ameze canke avant yuko Vishu atangura kumenyana na The Fighter uko yari ameze n'umuzi ubu yakubwira ati Vishu wa kera c'est vrai yararirimba neza mugabo muonekano wako yari kuwa fake. Uko yambara uko amota uko ibintu bimeze ku buryo nibiki, ariko ubu Vishu ahagaze neza ameze bien. Utubazo nitubura mugabo urabona ko Vishu ubu atandukanye gose no wakera, ubu ageze heza cyane. Yes, Vishu ni mugihe wakoze ikiganiro ageno kweze gukora sino wakoreye nga muri The Fighters. Sinzi wakoreye wavuze ati yuko new generation abarakoraza mu muziki bashasha mengo ntibabona neza ko muri mengo ntibaramya gutanga icyohero ku ba legend. Baravye ko bashaka gucako ntibanakora munsi bakibagira yuko wewe ubasumbya byinshi ni myaka kandi imyaka myinshi basumbya ko basumbya experience. Bakwiye kwibishura ubwo nta muntu wo muri new generation agezageze kugusotora kuko kumburira isoni mu majambo yumvikana. Bon, nibaza ko atawurabikora kubera n'uwo shaka kubikora je nibaza ko atangorana. Nta urabikora gusa biri yanavuga nabivuga kubera ko cyari bimaze kubukaza ubona umuririmbyi nakuramukije ukibazana ne mu dupfuye iki nk'ubu duvate akadusanga ngaje nawe ugasanga ntandamukije kaca nibaza namukora iki ugasanga umuntu ni murana yaga n'umunsi n'umwe kaca bibaza none nkuri namukora iki. Urabizi ko mu mico y'ikirundi mu migenzo yacu y'ikirundi yushitse ahantu hari abantu urabaramutsa. Nk'ubu nkaje yomba nivitiye n'ikibazo cyo kutabona neza urumva atandamukije ndavyumvira ukundi mugabo nyene cavuga ati ntaco petetre ngira yoba ko ashako yagutinya. Oya guti kuramukanya ujya ni hari ukuntu sinzi kurabona umwana keshi abana baratinya ba papa wabo cyane. Oya mugabo ntareka kuja kumuyambira yavuye ahantu. Oya nage nakimwe umwana ataramutse umuvyeyi nibibaho kandi umwana yagize ivyo kenshi baranamwigisha bakanamusu no kumuhana bikenewe baramuhana kubera ko mu ndero abavyeyi badutoza canke badutoje kuva kera ni yuko umuntu wese umwubaha kandi umushikiriye uramuramutsa kubisanzwe niko bimeze. Urumva rero umwana wese ashikiriye umuvyeyi aba papa canke mama ugomba umutinya gute kuvuga yambu nta kosa ririmwo kandi iyo utabivuze naho baraguhana. Hari abaririmbyi benshi nuko batavugira hejuru gusa bamaze kwerekana yuko umurimvyi kiriko akiri. Ndamugase ko kubera ko niwo murimvyi novuga ko ari kararonka ubushimwe bwinshi ni mureka buronke n'igihe ciwe. Wowe uvuga ko ikivishoro ni jewe Imana ihezagiye. Imana ihezagiye nta wovuma niyo washaka kuvuma ntivyo wofata. Uno mwanya n'umwanya wa kiriko kandi jewe ndamuryohererewe ndanamunezererewe washaka. Mimi sina shida na mtu wote. Reka ronke muri karonke. Ibintu bigende ne erega uyu nawe niyo abandanya kuronka
bikazoba vyinshi azoca agabaniriza ko babana yegeranije arafise nimba ari ikigo nimba ari abana afasha urumva agiharanka ubwo bushimwe biri mu bizomupusa kubandanya afasha abo bana aronka n'uburyo je ntabwo ndanabishimira Imana ko ariko arakora neza kandi umukozi abegwa n'impembo ariko barakunda kuvuga yuko tugiye kubiraba ngo abaririmbyi b'abarundi amapote ko bararonka ubu bateko baravyitwaramwo neza gute hageze kuvuga yuko Kiriko muri Superbad ateka arakurikiza amasezerano neza wowe uvuga kiki umva kandi kampuni kanaka isinyiraniye no muririmbyi canke n'umuntu wari we wese no vyinjiramwo mu gihe wumva hari icagenze nabi kuko ntubuzi kontra yabo nimba rero ntaravyumva sinovuga ngo Kiriko no mu blaminga canke ngo Superbad no ba blaminga ariko kontra barashize hanze baravuga ati meze kunuku sindayisoma jewe sindayisoma sinzi ko urukurikirana aba basimbi kenshi nawe yabishizeko nako barafimwe n'uruhara runini ngarabivutse oya sindasoma kontra kandi igihe no bisoma sinobura ico ndabivuga kuko nimba vyo bari iyo bari amakosa ya Kiriko yoba yakoze ikosa nyene mugabo urumva nimba ntarasoma kontra sinomenya ikosa aho ryabereye kuko kenshi hari n'igihe abantu none Kiriko hari ico arabivuga ko na hagize amaposte abahimbye kenshi n'ukunda kuvugira hejuru gusa amaposte yagiye kuvuga inyuma yavyo yerekana yuko umengo haragakosa kuba karabaye none ntiwumva ako gakosa ntako turamenya jewe nawe turaba bleu muri iyo kontra ya Superbad na Kiriko biragoye kugira ico umuntu ayivuze ko mu gihe atayurasoma no mu gihe wosoma iyo kontra peut-être ko hari izindi clause bashaka kuba baragize ku ruhande utazi canke nanje ntazi umva kuvuga rero ngo Kiriko canke Superbad ibyo nibaza ko vyogorana kubera ko nituzi ivyabo Visual of War wabivuze nko mu ntango uravuga ati burya ntanahura na The Fight Production hari ibintu bimwe ntari bwomenye rero nk'umuntu mukuru amaze kubona nubwo afite experience nini cyane mu muziki ndundi nicaye ikintu new generation kuri ayibona urabona bana ba Nojo n'aba Dramati bana bose n'abana usumba nicaye ikintu wo bahanura cyangwa uvuga ati komereza hamwe ko murakora neza je nibaza mu muziki w'u Burundi nta mubosi w'umuririmbyi nta wa mbere nta wa kabiri bariya suvuga ngo ndabasumba ahubwo ni new generation yaje hama igasanga abandi bari bahasanzwe je nk'ubu mbwiye ngo ndabahanure no babwira ikinana kimwe uti gute ko uhanura umuntu uzi icyatumye aza muri ivyo bintu none ko ntazi icyatumye baza muri uyu muziki hari abaje baragenda n'aba barahari abasora amahiti bikagenda neza uvuze rero ngo ndabahanure ntazi ko nk'ubu nkaje umuziki ndawufata nk'akazi hari uwundi muri abo wavuze canke no mu bandi baje canke no mu bazoza ashobora kuzofata umuziki nk'igikinisho kwiryohera nkeneye abakobwa nkeneye abahungu nkeneye kuba umusitare nkeneye kuzanda jana hose bamenye donc vision yiwawe uhanura umuntu mu gihe yakubwiye ati jewe ndi muri ibi kandi vision nshaka ko bigenda gutya na gutya niho ucuronka aho uhera mu kumuhanura gusa ico mbona babandanije kuri uyu muvuduko wo gukora indirimbo gutya dushobora kuzoba turi abantu bameze neza mu myaka iza babandanye kunawe ko barakora ko bikora neza cyane oyi muziki kote y'umuziki muziki irikirasohoka kandi ni myiza pe mu gihe ko araboneka amapote ntugenda kora biga ibi novuga ibiteramo hanze y'igihugu ndetse na hanze ya continent Afrique wewe hari sinovuga ko ari ingeso novuga ko ari agakosa kabaye tabizi kera abari imbyambara cyangwa baragenda gukora ama concert hanze y'igihugu baragenda bakagaruka ariko muri kino gihe new generation uvuga ndomye nka Joel producer yaragiye ntiyagarutse yaragiye urafise ikintu ngo bivuga ko ntibishaka gutuma mu muziki basaba kubizera gose ati baragenda akaca baherayo sinarinzi ko yanagiye navyo narinzi kabisa rero nubitwa yagiye oui navyo narinzi pe navyo narinzi hama mungizi cyo ndabivuga ko kugenda none hagenda baririmbyi gusa canke nabandi basanzwe baragenda bagiye nk'abaririmbyi kuduserukira bakore concert hama batahe kubera iki wewe uva ko botaha kwera abandi baragarutse oya bari bajanye si ngombwa ngo bose bagaruke kwa hariho nabandi bantu mu batara baririmbyi bagenda kubera ko abaririmbyi aribo bakunda
gukarirwa cyane kwa tuzi kibajanye dutanga zo tumba Tedifat yagiye Epifamba yagiye Vishurove yagiye ndetse na Directrice wabo yagiye tumba ati Vishu yasigayeyo kubera iki ama Defait abaje Vishu asigaraye bon je nibaza ko umuntu wese abafise vision bimwe nakubwira mu kanya intumbero yawe ni yihe none je nk'ubu benshi nibazi ko je 2012-13 nagiye mu Bubirigi mu nyuma baranamamagara ngo nsubireyo ndiyankira wase kubera iki Vishu je ubwa mbere ndi Murundi akunda igihugu ciwe ubugira kabiri ndazi ico nshaka kuko iburaya no kujayo ugiye gukora mu gataha ugiye gukora ugataha ni sawa mugabo kubayo siwezi uzi ko atagihugu ciza ndabona nk'u Burundi mu bihugu maze gutembera ariko urumva ko baragihunga bamwe ni ibintu garuka rero kuri yantuze nariko ndakubwira yasubije mu kanya nariko ndakubwira ça dépend no kumuntu abona ibintu je nk'ubu mbona igihugu cy'u Burundi ari ciza kikansumbira ivyo bihugu vyose maze kujamwo nka nabibamwo imisi 10-20 ukwezi za Dubai hose hari ibintu vyiza mugabo umuyaga canke climat y'u Burundi ntahandi nta kindi gihugu ndayisangamo nkaca mvuga nti rero jewe nka Vishu nimba ari gutera imbere nzoterera imbere muhira kandi nibaza ko muhira hamari muhira ko vyogenda kose kugenda peut-être ashobora kubagiye kurondera ubuzima none hariwo na kandi je sino na blaminga ngo yakoze amakosa nta koza ririmo peut-être abo bajanye canka bamuhamagaye kontra yabo yavuga iki ivyo byose rega n'ibintu byo gutangura koza turiyumvira ntituze turapfa kuvuga ngo naka yagumye kubera iki kuko nimba yaravise kontra ivuga ko ategerezwa kugaruka bategerezwa kumufata bakamugarukana niko vyogenda mugabo nimba muri contrary ico batumvikanye ko nabamujanye ugasanga ntibimeze neza ntavyo nzi numva nk'ivyo biragoye ko cuvuga ngo yakoze amakosa canke ntiyakoze amakosa utazi abagiye condition bari bagiyemwo bari bavuganye iki nababahamagaye vyagenze gute ngo bagende canke vyagenze gute ngo asohoke aho bari agende wenyene hamabi donc wocu usanga tugiye mu bintu vyinshi tutabizi jewe nawe yes Vishurove mukari wa live reka tugarukane kubi dusanga basozera ikiganiro ndakubaza ati Vishurove wibona mu myaka nk'itanu iri imbere nibona ahantu hakomeye nibaza ko nzoba nabaye umuntu akomeye cyane mu gihe no bandanya ku muvuduko ndiko uretse ko ikibazo c'amafaranga mu Burundi buryo nebana buryo sikirenga urashaka kuvisa amafaranga mugabo ukabukeneye menshi kugira ngo upushinga akazi kawe ugasanga rero nayo uri kuraronka kandi ayo ni yatuma abantu batavansa kuko n'umutunzi wa mbere arakubwira ngo amafaranga nakoresheje ideni mu gihe hano mu Burundi bene amafaranga badatanga amadeni kubaririmbyi sinzi ico bivako kandi niyo baza kuraba neza bazosanga umuziki ari cyo kintu ca mbere nimba atari ca mbere gishobora kuba ari ca kabiri cinjiza amafaranga menshi kandi y'agaciro gusa birasaba patience birasaba kurindira kuko ni kujya ko umuntu arima urarima ugashira ibintu mu kuzimu ntubuzi ko bizosubira kwera kandi niyo bishitse bigaherayo ntucu debukirwa ngo bihebe ngo sinzosubira kurima ko vyaheze ahubwo urasubira ukabandanya donc nibona mu iterambere ridasanzwe igihe nozoronka abantu basupportinga banshiramwo uburyo bwinshi uvuze ko bana hano heza twege nk'abafana turatahura yuko ugiye kuduza ibintu bimeze neza biri ku rundi rwego gusumba ukuri bikora uko twitega iki none do speciale ugiye kuduhereza mu navuga mu minsi imbere canke mu myaka iri imbere nibaza ko abantu bumvise indirimbo mperutse gusohora barumvise ko nahinduye strategy sivyo hari indirimbo ya mbere yasohotse hari mu 12 sivyo yari indirimbo y'icongereza abantu barumvise ukuntu Vishu yahindutse nje ndasubira izindi ndirimbo zibiri mu kwezi kwa kabiri zizira rimwe nazo nyene barumvise ko zari zivanze igifaransa peut-être na karundi gake nibiki donc hacakurikira intamba mu rugamba hacakurikira kandi na yaravyemeye nizo ndirimbo kandi tutabeshanye mu mezi 5 Vishu amaze gusohora indirimbo 5 kuva mu kwezi kwa12 gushika muri no kwezi kwa 4 kwezi indirimbo yako niko no bivuga ubu rero warumbajije uti twitege iki nk'abafana do speciale kizoza kitwe kati Vishu rero Vishu twari tuzi
si ubu aje kuyindi speed. Hari ivyo Vishu adashima kuvuga kuko The Fighter ntibiramuhuruhusha, kandi muri The Fighter dukunze kubikorwa vyacu ari vyo vyitangira imbere bikavuga. Gusa ico nobwira abantu bitege album uno mwaka vuba cyane, bitege kandi nibitangaza kuko turi mu myaka 10 jewe na The Fighter. Tuzoyihimbaza kandi ndiko ntegura ibidasanzwe mu gihe ngomba kwibuka imyaka 10 iheze Bosco yitavye Imana. Rumva hari ibintu byinshi, ubwa mbere byo gushimira Imana, nimba nkihema nkishobora kuba nkora gutya, nimba Bosco yari amaze imyaka 10 yitavye Imana, navyo nivyo gushimira Imana kuko nituzi icyatumye Imana ibikora. Nuko benshi hano mu Burundi ashobora guca blaminga ngo wumvise yagira je kwishima nibiki Bosco yaravuye, suko je ndabifata nk'umukirisu. Je ndemera ko Imana iguhamagaye ibivisi vyikurinze canke ikabifise ico yapanze muri kazoza. Je rero nkavuga nti kuba amaze imyaka 10 yaritavye Imana, erega vyari gushoboka yuko Visha atari kubandanya. None muza ama groupe menshi yabayeho bamaze kugusambuka ari babiri, wasanga umwe agasigara ntabandanye kuri niveau ikomeye. Akarorero ni ngaha mu Buganda Wizo na Radio. Ntubona Wizo kubu atari ico kimwe nkuko yarari akiri kumwe na Radio. Ngabo je woraba Bosco yaritavye Imana, je ndabandanye ibi bintu byose babiri mu Imana. Bivuga ngo rero abantu bitege ibintu bikomeye, ndababwiye bikomeye kubera ko hari ivyo ntifuza kuvuga. Bien sûr ko hategerezwa kuba hari banga muri The Fighter tubika, tukavuga ngo abantu iryo banga igihe bazoribona hazoba hageze, kugira ngo abarundi urabazi ukuntu tumeze. Umuntu arashobora kuvugira umugambi hano agacaza uwundi muntu awufata kutariko atazi nuko bawiyumviri, agaca agomba kuwonona. Wewe wa original ugasanga ugiye kuwukora hari uwundi yamaze kuwonona, bagaca bavuga ngo wewe wakopi. Nico gituma rimwe na rimwe ibanga ry'akazi munda. Ariko kandi ibikorwa The Fighter twifuza ko ari byo vyivugira. Okay Vishu Love Mkali wa live, tugushimire cyane ku kiganiro duhaye, ku majambo akomeye agira tubwira, ndetse ubwiye nabakunzi ba Shanway TV, ubwiye ndetse nabakunzi ba The Fighter Production. Tugushimire cyane, nibaza yuko ubundi munsi usa twavugana ibisumba ngaha. Nije nabakengurukiye cyane, mwakoze. Gusa abantu bitege ko vuba cyane Vishu abazana izindi ndirimbo, babe barafeelinga izi zitanu. Meni zitanu cyangwa zitandatu? Ni zitanu ko turazifeelinga. Mwe murafeelinga izi zitanu cyane cyane intamba mu rugamba, kuko ni intamba z'abigeme zirutse kubikora muri Malawi. Intamba juju tumeze neza. Babandanye kandi no gufeelinga indirimbo yitwara vyemeye nk'abakirisu. Nibaza ko vuba mugiye kubona vyinshi kandi vyiza, akari nyuma karahinda. Merci beaucoup. Kurakoze gose. Yes sir. Twashimiye nange bakunzi ba Shanway TV, ndabutsa yuko ikiganiro cyakuryoheye, ngeso mbini yo kwisangiza upartage ugashira ngaheza mugenzi aba nawe akaryoherwa nkuko nabo baryohewe. Maraye mudukurikirana abataragira cino mvuga sabone mu gikorwa ng'ibindi biganiro bizoze bigusanga aho wibereye. Ciao ciao.